jewe umuvukanyi wanyu mama Ella Uwimana ndi n'umunezero mwinshi wo kugira ngo ndabaramutse ndabakengurukire kuba mwarambaye hafi. Umwe wese mu byo ashoboye, ushobora kuba utazi ico wakoze ariko waragize icumara kugira ngo mbe mpagaze ngaho uyu munsi ndiko ndavugana namwe. Ndashimiye cyane ukuntu mwitavye muri kirenga mufise inyota yo kugira ngo twubake ingo, twubake imiryango, twubake communauté, twubake igihugu kandi twubake n'isi. Nakare ko muzi yuko umukenyezi ari maboko igihumbi ataserutse atagashoboka. Barundi kazi bavukanye bahire, reka nongere ndabibutse yuko umukenyezi ari kirumara mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'isi, mu buzima bwa communauté. Murazi ko umukenyezi ari umwigisha, umukenyezi ari umucamanza, umukenyezi ari vyose mu iterambere ry'igihugu arimwo na communauté arimwo. Mwaravyiboneye sagasishishwa rumuri k'uruhara rw'umukenyezi mu iterambere arakadasubizwa inyuma kandi arakabura ntibishoboke. Bakenyezi bene wacu, ndarashimye cyane kwiteka mwantege kugira ngo ndabaserukire, mukaba mwaratumye munkura ku rwego rumwe mukanshira ku rundi, kandi namwe bw'imwe mwari muvyikoreye byatumye abakenyezi dutera intambwe. Harababona yuko atacarangutse ariko nabamenyesha yuko ivyarangutse ari vyinshi. Twaragiye hamwe turi abakenyezi barenga 800, mbese abakenyezi b'abarundi kazi baba kwisi yose. Harababohowe bari baraboshwe nuko twagiye hamwe tukaza tuvuganira hamwe ibibazo dufise. Twarashoboye gufasha abantu banyuranye. Abakenyezi benshi barashoboye kuja hamwe mu bihugu bitandukanye, muri Mozambique, muri Malawi, muri South Africa, muri Arabia Saudite, za Kuwait, muri Australia, mu bihugu vy'i Burayi. Barashizeho n'ishira hamwe uburihuza abo bakenyezi bose muri kontinent y'Uburaya, Europe. Hariho abi Bugande, hariho muri Kenya, Burkina Faso. No kuri abakenyezi bo kwisi yose twarahagurutse kugira ngo twitere iteka, dutere iteka n'umuco wacu hamwe n'igihugu cacu. Bakenyezi bene data bene Burundi, urugendo ruracari rurerure. Ico nabonye nuko abakenyezi ducika intege vuba. Muzi ko dufise urukundo, nico gituma la passion est féminine, la patience est féminine. Rero muri ivyo bintu vyose dukeneye kwihangana no kwihanganira ibyo duhura navyo. Ico mutokwibagira nuko muravyo twavuye kure cane. Hari ibiganiro twagiye dukorana n'abantu, harabaye ibiganiro vyinshi bihamagarira umukenyezi guhindura ingendo. Nakare murazi ko icivugo twihaye ari uko umukenyezi hinduka kugira ngo uhindure abantu n'ibintu. Twarakoreze ibiganiro bitandukanye, abi Burayi, abo muri Afrika, abo muri Europe. Haraba ibiganiro bitandukanye, haraba amakonferanse. Aho hose hagenda havamwe ivyiyumviro vy'uko umukenyezi ashobora kuvuga ico aterera kandi akerekana ico ashoboye mu iterambere y'igihugu. Sagasesheshwa rumuri rero mwarabibonye kandi muraza aho bigeze. Harageze rero yuko naho twasanze ko harimwo agahaze mu bagiye badusha hirya no hino baduca intege, uyu mwaka w'ikinjana ca 21 ego turagiye nta binini twaranguye ariko twararanguye vyinshi cane. Ubu turafise umugwi w'abarundi kazi mu bihugu binyuranye. Turafise umugwi w'abarundi kazi mu bihugu muri Tanzania bari mu nkambi, dufise mu nkambi nka 3 cyangwa 4. Turafise mu bihugu vya Mozambique, South Africa, muri Kenya, muri Malawi, muri Mozambique, mu Buganda, muri Australia, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, i Burayi nkuko musanzwe mubizi, muri Aziya, muri Australia ariyo Oceania. No kuvuga iterambere ry'abarundi kazi bashize hamwe ryarakwiye isi yose. Mugabo ati none twashitse kuki, none tugomba kugera kuki, twoba tugeze he?
mwese umwe wese niyirabe ku ruhara rwe avuga ati mbega jewe nakoze iki, mbega iryo jwi ryampamagarira kwiteza imbere no guteza imbere umuryango n'igihugu noba nararyitabiriye nakoze iki. Ubwo ntabwo nahishije inzara bigatuma ibintu byinshi bicumbagira, kuko na kare ngo burya inzu yubatse ahasigaye hatari mu itafari haguma intoboro, imbeho ikaguma yinjira. Ubwo ntiwoba ari mu batumye ibintu bitagenda neza, ntiwoba hari icyumviro wagumye wicaranye ugumana hariya munsi y'igitanda kandi abakenyezi tubikeneye. Nico gituma rero mpamagariye abakenyezi twese aho turi, umwe wese ku ruhande rwiwe, nta mukuru nta mutoyi, umwe wese urafite icyo aterera kugira ngo Uburundi bwogorore, abarundi bogorore, imiryango y'abarundi yogorore, tugire igihugu gikwiye, kubera ikibazo bakikozwe n'abantu bikwije bafise imigambi ikwiye kandi bashize hamwe n'inguvu. Uzorondera kubikora wenyene azoguma hahandi nka ryabuye, kuko murazi imyaka yose aho twari turi, umwe yagoma kwegera ku mwana wiwe, akwegera ku mugabo wiwe, akwegera kuri musaza we na se wabo na nyinabo. None se twarashitse kure? Ivyo vyabaye intango vyerekana yuko rero iyo tutari hamwe atagishoboka, kuko na kare ngo inkezi ikeba ubwo bireha. Twaragerageje mu ngo zacu tuje twashitse ko murabizi, ariko amatwa nsumira bijanye n'ibiganiro twagiye tugiranira n'abakenyezi n'ivyo tubona mu buzima bwa misi yose, intambwe iracari ndende. Harakeneye rero ko dushira hamwe inguvu kugira ngo dushobore gushika kure. Nta ngo zizotera imbere hari izindi zigenda zicumbagira. Tugahamagarira abakenyezi guhagarara rugabo, sinavuga ngo muhagarare rugore, no guhagarara rugabo no kugira umutima urinda, kugira umutima witangira abandi, kugira umutima wihangana, kugira umutima utajana n'ibishobisho, kugira ngo dushobore gushika ku neza ya benshi. Rero bakenyezi bene wacu, murazi yuko hari bantoye kugira ngo ndabarongore. Rero murafise uburenganzira bwanyu bwo gutora abo mushaka. Harabavuyemo kubera bagiye baducumbagiza batuzibirira inzira bashira igiti mu maseri, ariko nababwira yuko ndashimira cane abatahugumbwe bagumye hamwe bagafata intumbero. Gusa vyaratugoye kugira ngo tugende harabo dusiga inyuma bagenda bakwega amaguru. Nkaba ngombye gufata aka kanya rero ngo muri uyu mwaka tugiye kurangiza, ingeso zatuzinze, ubumuga bwatuzinze, uburwayi bwatumye tudashika aho dushaka, tubukenyerere tubusige inyuma kugira ngo tuduze ikivi. Ejo mu mwaka wa 2022 tugende turi abakenyezi basezeranye, bafashe inzira imwe, bafashe imigambi imwe. Turagomba kwiteza imbere mu by'ubutunzi, turagomba kwiteza imbere mu by'indero z'abana, turagomba kwiteza imbere no mu byo guterana intege twebwe nk'abakenyezi, kuko ubu hageze ni era y'umukenyezi. Ni igihe c'umukenyezi cyo gusayangana, cyo guterera intererano idasanzwe isi n'abantu twamye dukenera kuva kera. Mugabo kubera twagiye tuzingwa n'imico imwe idahereza agaciro ivyimviro vy'umugore, cyangwa se ngo bimuhe akanya ko gushobora kuvuga ikiri ku mutima, vyatuzinze. Ubu rero turagomba kubirengera kugira ngo dufate mu mugongo abagabo, abasaza bacu, basogokuru bagiye baducira inzira mu vy'iterambere, natwe tuberekeye yuko batareza inzoka, batabaye babarera inzoka, bataraye babarera tambuka uzino, umugabo bareze abana b'umutima, abana bafise intumbero y'ukuri. Turafise intwari nyinshi zatwitangiye, turafise abakenyezi bari mu burongozi, nabo turasaba yuko boshigikira abakenyezi bandi baze baratuvugisha kenshi mu migambi dufise. Turiko turarondera ukuntu aho tuba turashikiriza ibiganiro, haba ari ku maradiyo canke ku mateleviziyo, kugira ngo abakenyezi bari hanze twigishe abakenyezi b'abavukanyi bacu bari mu gihugu, tuzoshobore gushika ku cyo twifuza twese turi kumwe, ata mukenyezi n'umwe asigaye inyuma. Turiko turarondera gushira hamwe inguvu dufise, no kuvuga harimwo ubumenyi, harimwo indero, harimwo izindi mpano zigenda zitandukanye, no gukorera Imana nyene birimwo. Murazi ko dufise nk'abakozi b'Imana, tutibagiye nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru uwahoze n'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza. Murazi ko nawe agira igikorwa gitangaje cane, yatumye abakenyezi benshi duhumuka.
murabona rero mu nzego zose no mu bintu byose by'igihugu cyangwa by'ubuzima busanzwe umukenyezi arafise icyo ashobora guterera kandi gikomeye cyane. Hanyuma turagomba gushyira hamwe uburyo bw'amafaranga. Hariho abakenyezi benshi maze kubona mu bihugu byose tugenda turavugana ikintu cyo bita securite sociale, ni ukuvuga kwitegekaniriza bizoza biracatugoye. Ndasaba rero mu bihugu byose murimwo ko hoba agasandugu, ivyo ndabivuze murambabarira nta wabintumye mugabo niko ndabaha ivyiyumviro, tugira agasandugu kaza karafasha abakenyezi aho turi mu gihe hari ingorane zidushikira mu kanya dushobore kuraba aho kugira aho twikora. Hanyuma ikindi naco ibibazo mufise mubishikirize, ya migwi musubize ya migwi ya WhatsApp twatanguza, abari baragiye bose bagaruke, abari baradusamburiye nabo bikubita gashi, bareke gusambura abarundi kazi twagiye hamwe, twongere twiyubake. Kandi turababariye ababigerageje, ariko kandi turabemereye ko nimwifatanya natwe, kuko burya ngo nta nyambi buragahonzi bidahizwe. Twese ntabwo twera ngo de. Rero ababikoze bihanure, dusubire hamwe twubake, tureke kujabajaba, kuko inzira yo gushika ku iterambere nimwe, ni ubumwe, ni ukuja hamwe, ni ukuja inama n'ingingo. Uzobahenda akaja kubasambura bakenyezi azoba ariko arazibira rya terambere ry'urugo, rya terambere ry'abana bacu,